Turabaramukije bakunzi ba télévision Isanganiro tubifuriza ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi dutangurira no makuru ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata cyo kwivuna abansi ngo izego zo kwivuna abansi ngo ntaco zitakoze ngo zicungere umutekano ku mbibe z'u Burundi abakoze amakosa nabo ngo bagiriwe n'icaha barabihanirwa hakurikije amategeko. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Mu gisata c'ubutunzi naho haravugwa amafaranga arenga miliyaridi 1,133 y'amarundi yegeranijwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020 ushira uw'ibihumbi 2021 n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Ido nido ni muri ano makuru. Turasubiye kubaramutsa ano makuru tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Inzego zo kwivuna abansi ngo ntaco zidakora ngo zicungere imbibe z'u Burundi nayo ngo abakoze amakosa iyo bagiriwe n'ivyaha barabihanirwa hisunze amategeko. Ni mukurikirane umushikiranganji Alain Tribert Mutabazi. Mu bijanye no kwivuna abansi abakozi bo mu bushikiranganji turongoye barakoze ijoro n'umurango kugira ngo bacungere umutekano ku mbibe z'u Burundi. Abasirikare bagomba barikanuye kugira ngo ntihagire uwo baca mu ryahumye ngo arengane imbibe z'u Burundi aze guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu cacu. Abakoze ivyaha bitandukanye baragiye barashikirizwa inzego z'ubutungane za gisirikare zibijejwe kugira ngo babazwe. Abo ivyaha vyagiriye baraciriwe imanza hakurikijwe amategeko. Mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca coronavirus 19 ikambi ya Muzinda, mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca coronavirus 19 ikambi ya Muzinda yatunganijwe kugira ngo ibe ikibanza ca gisirikare cyo kwakiriramwo abasirikare mu ntumbero yo kurwanya ico kiza nyene. Nini ishure ry'ubuhinga mu vyerekeye kurwanira mu mazi hamwe n'ishure ry'ubuhinga mu vyerekeye indege za gisirikare ugeze ku ntambwe ishimishije. Harizwe ingene abarimu bigisha muri kaminuza y'intwaramiheto ISCAM bofatwa co kimwe nk'abigisha bo muri za kaminuza za leta. Naho biri uko ivyagoranye nibibuze. Aha tuvuga ikena ry'uburyo bwo kuronsa ibikoresho igisata kijejwe inyubako mu bushikiranganji arico bita RMC, uburyo bwo kubaka inzu yo kuvuriramwo abarwayi bise big batima imajerishiriji ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge. Nayo kubijanye no kwivuza kubahoze ku rugamba bavuga ko batoroherezwa, umushikiranganji Mutabazi yavuze ko uwo mugwi ukurikiranwa neza bishoboka naho hatabura gacamwo, ahubwo ngo imyidogo yabo ngo ihagaze ku kubura itegeko ribagenga, ariko ngo rero ko rirategurwa hasigaye ko ryemezwa. Tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi aho bavuga yuko amafaranga arenga miliyaridi 1,133 yegeranijwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 n'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta ku mafaranga miliyaridi 1,058 yarategekanijwe. Ivyo vyashikirijwe na Domitien Ndiho kubwayo arongoye ubwo bushikiranganji. Ni mu mukurikire. Amafaranga angana imiliyaridi 1,054 n'imiliyoni 80 y'amafaranga y'amarundi yari yitezwe kwegeranywa igihugu c'u Burundi biciye mu kigo OBR cegeranije amafaranga angana n'imiliyaridi 1,133 n'imiliyoni 990 y'amarundi ku buryo bwavuye mu basahiriza Burundi mu migambi y'iterambere. Harashizwe ko imikono ku masezerano yo gufashanya n'abasanzwe basahiriza Burundi nk'ibanki y'iterambere rya Afrika,
ku mafaranga angana ku miliyoni 15 yayo twita ama unité de compte, ni hafi miliyoni 200 z'amadolari y'abanyamerika. Igihugu c'Ubushinwa ku mafaranga agera ku miliyoni 50 z'amafaranga yo mu Bushinwa, hamwe kandi n'amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi ni banki y'isi yose agera ku miliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika. Vyongeye ikigo FMI yarahebeye Burundi ideni ringana ku miliyoni 14 hafi 15 z'amafaranga bakoresha y'ama DTS yaciye akoreshwa mu guhangana n'ikiza ca COVID-19. Uburyo bwinjiye mu kigega cy'igihugu muri uyu mwaka urangiye ingene bwagiye burakora ku mafaranga yari yategekanijwe kuzokoreshwa yari imiliyaridi 1,162 n'ayandi asagukako hakoreshejwe ayangana n'imiliyaridi 1,152 n'utundi dusagukako. Tukaba tumenyesha yuko ibitigiri by'amafaranga yakoreshejwe bitahuriwemwo ingabire hamwe n'izindi ngurane ku Burundi. Mu kigo Obere harabonetse abatanga kori bashasha bagera ku 5,432 barashoboye no gukora igikorwa cyo kurwanya urudandazwa rwa magendu no kugaruza amafaranga kubo boba bari baraciye nk'amande. Ayo mafaranga yinjiye mu kigega akabashika ku miliyaridi n'imiliyoni 578 ibihumbi 197 n'amajana amafaranga y'amarundi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura mu Buhonga ngo barashimishwa n'ibitaro biriko birubakwa vya komine, ngo ivyo navyo biriko vyubakwa mu ntumbero yo kurangura imigambi umukuru w'igihugu yashikirije igihe yarahira kurongora Uburundi. Ngo bashima rero bavuga yuko ivyo bitaro bizoborohereza ku ngendo bahora bagira mu kuja kurondera abaganga. Ni inkuru ya Eline Bell nibigira. Ku mutumba wa Buhonga, zone Ruyaga ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura, hari ivuriro ritoyi. Iruhande yaryo hariko hubakwa ibitaro vya komine bizofasha mu kuvura abagwayi bo muri ako gace bahora barungikwa ku bitaro vy'akarere mu Kabezi mu gihe bakeneye abaganga babinonosoye. Umwe mu bo dusanze ku ivuriro ritoyi rya Buhonga ariruhutsa ngo kuko urugendo yahora agenda arondera abaganga rugiye kugabanuka. Kare umuvyaze aremvye canke kwibaruka bikanka bacamurungika mu Kabezi canke kuri klinike ubunye naho adushagoma ngaha nyene kwivurira iwacu. Ibibazo twagira twagorwa n'itike idushikane yaturungise nko mu Kabezi canke kuri klinike. Ariko ubigoranye umva tuzoca tuguma ngaha nyene haza bari hafi. Nkuze kwibaruka bikanka kubera bacamurungikiye ko bigasaba amahera y'itike ari gusanga ari umukene akayabura mugabo urumva ari hafi adushagoma ngaha nyene. Ingorane abagwayi bo muri ako gace bagira ziremezwa na Febroni Bukuru arongoye ivuriro ritoyi rya Buhonga, asaba ahubwo ko ivyo bitaro biriko birubakwa vyonyaruka guhera bigatangura kwakira abagwayi. Hataraje ibitaro bishitse nk'ubu tukagomba kurefera nk'abavyeyi byashika bikatugora kuko abavyeyi benshi tubarefera mu bitaro bikuru byo mu Kabezi. Gasho usanga birashitse nyene umuvyeyi biragoranye nyene yiyunguruza kugira ashobore gushika mu Kabezi. Fuzo cacu kubijanye n'ibi bitaro nuko vyo kubakwa bigahera kugira ngo bugurure abene gihugu baronke aho bivuza vy'ukuri bitarinze kugorana. Samusondi ho kubgayo icegera c'urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Kanyosha avuga ko komine yashimye ko ivyo bitaro vyubakwa mu Buhonga, ahakizeza ko atakiringo kinini gisigaye ivyo bitaro bidaheze kubakwa. Muri komine yacu ya Kanyosha twahisemwo ko bizoba aha ibuhonga, turiko turakora ibikorwa byo kwagura kugira ngo haboneke inyubako zikwiye. Ibikorwa bimeze neza, ubuye murabona ko inyubako yamaze isa niyaheze, hasigaye kwisakara, twizere ko mu kumunani zinjikwa. Ukuronsa ibitaro amakomine yose vyasezeranywe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye igihe yimikwa muri ayo mabanga kwa 18 ruheshi umwaka wa 2020. Tuve mu ntara ya Bujumbura tugende mu ntara ya Kirundo ngo kubura uburaro nimwe mu ngorane y'abanyagihugu ibahanze mu kugira basubizwe mu buzima busanzwe, aho bagenzi bacu bishikiye muri komine Busoni y'intara ya Kirundo ngo musitanteri avuga ko bategekanya guterera ibiti abashoboye kwiyubakira. Ni inkuru ya Jerome na Jean de Dieu Irakoze.
abo bahungutse baba ku mutumba wa Burara zone Gatare ya komine Busoni bose bahungutse bava mu ikambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda nkuko bavyigana ntibagira aho baba kuko bamwe basanze inzu zabo zarabomotse biba ngombwa ko bashika bapanga kubgabo bapanze mu buryo batekerewe ubwo nabwo ngo buri hafi guhera benshi barashitse nkasanga umuntu ifitiye akazu kiwe akagupangisha mugabo wumva gupangisha amezi 3 agihera nta yandi uzoronka umwongera je nk'umuryango wanje ikibazo mfise nk'ubu nayiko turiyumvira yuko twoca ibiti tugashinga inzu tukubaka inzu yacu ariko cha twiyumvira aho twakura ibintu byo gusakaza nyene bikaca biba ikibazo. Kurundi ruhande ngo kubera batarimye ntibabona ico bazofungura kuko ivyo batekerewe navyo nyene buca bibaherana. Tuya tuntu badutekerera murazi n'umwanya muto twaraheze kandi murazi yuko tutarimye nivyo biraduhanze. Kuri ico kibazo umukuru wa site Rusarasi babamwo Jamvye Habimana agatinya ko bazohava bahunga kuri no ncuro inzara. Ikintu gihari nuko ikintu bafungura nabo nyene kabisa turabona yuko mu minsi byo bazanye bizohava bibaherana nundi minsi bashaka guhunga kubera inzara. Neo musitanteri wa komine Busoni Dismas Savyimana amenyesha ko komine z'ico kibazo kandi gatekanya guterera ibiti kubashoboye kwiyubakira hamwe n'imfungurwa zigizwe n'ibiharage kubafisa mikoro make. Hariho abaza bakatubwira ati nimuturose ibiti tukagerageza tukaraba ahantu hari ibiti kugira ari bishoboka tukahimiriza n'abatware kugira babafashe gusanura aho baba barabaye. Ni kibazo gikomeye umugabo tugumiza kugira turabe ko dushobora kugerageza kugitorera umuti. Umwaka wese naho uruzuba rwari rwatubangamiye muga twarashoboye kwimbura ibiro bishika hafi itoni y'ibiharage tugatora ibiharage ibiro 5 tukarondera nk'ibindi bigutyo tukaza tubafasha bukebuke. N'ubu rero turabandanya saba bahungutse gusa kuko naba barasigaye ino bafise ingwane nk'iyo tubafata cyo kimwe kuko bose n'abana b'igihugu. Uburongozi bwa komine butekanya kandi gusubiza kwishura abana bahungutse basanga igice cya 3 kigeze kure. Tuje mu makuru yo hanze y'igihugu mu gihugu ca Tunisia havuga ikomborwa ry'umushikiranganje wa mbere hamwe n'ihagarikwa ry'ibikorwa by'inama nshingamateka mu kiringo c'imisi 30. Izo ngingo zaraye zifashwe n'umukuru w'igihugu ca Tunisia Kais Saied mu mugambwe Narda utavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo ngingo ngo bayifashe nk'ihirikwa ry'ubutegetsi. Nayo muri leta zunze ubumwe za Amerika naho havugwa imiriro myinshi cyane abanyagihugu baho bakaba barajwe shinga n'ingene bazobaho inyuma y'iyo miriro iriko yonona ibintu bitari bike. Ni nkuru ya Nicole Ininahazwe. Amahoni n'akamwemwe kenshi nivyo birangwa mu gisagara ca Tunis. Uyu munyatunisia ati igihugu cacu casuye gufatwa mu minwe. Arongera ati ni ryambere ngiye kugaragariza umunezero wanje mwibarabara. No mu bindi bisagara vya Tunisia usanga abanyagihugu buzuye mu mabarabara kwerekana umunezero wabo. Ivyo bikaba vyatewe n'ingingo umukuru w'igihugu Kais Saied yarayafashe yo gukombora umushikiranganje wa mbere Isheme Shishi mu mabanga yiwe hamwe niyo guhagarika ibikorwa vy'inama nshingamateka mu kiringo c'imisi 30. Izo ngingo zifashwe mu gihe hari haheze amezi atari make hari injyane hagati y'umugambwe uri ku butegetsi n'utavuga rumwe n'ubutegetsi Ennahda. Mu nama yihuta yagiranye n'abajejwe umutekano umukuru w'igihugu yamenyesheje ko izo ngingo yazifashe yisunza amategeko kandi mu ntumbero yo gukingira igihugu n'abanyetunisia. Ku ruhande gutwara umugambwe Ennahda utavuga rumwe n'ubutegetsi ngo haraye habaye ihirikwa ry'ubutegetsi. Mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika naho uvuye muri leta ya California ugashiki Washington wakigwa n'imiriro myinshi. Iyo miriro ikabiri kisinzikaza igice c'uburengero c'ico gihugu. Mu vyo nonekaye harimo amashamba, imirima n'amazu yo kubamwo. Muri leta ya Oregon ho iyo miriro ikaba yatanguye kuva kuri wa gatandatu mukakaro. Abanyagihugu baho bakibaza ingene bagiye kubaho inyuma y'iyo miriro. Abashakashatsi bihweje ubukare n'ubwinshi bw'iyo miriro bavuga ko biva ku bushuhe bwinshi n'ubugaragwa. Ivyo navyo bikaba vyatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe muri ano makuru tubipfuriza ijoro ryiza mu banyu.